Mwaramutse bakundwa nshuti na bene data muri hano aha mu gisagara ca Victoria muri Republika ya Mexique. Kuri jewe n'umugisha hamwe n'ihigwe bidasanzwe ko bana namwe muri kano kanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga tuyage ku ijambo ry'Imana hamwe no ku mugambi wayo uhwanye n'uno musi wa nyuma canke igihe ca nyuma kino gihe turiko turabamwo, ndetse kandi no kugira ngo tunezerezwe n'iki kibanza kiriko cegurirwa Imana, arico camaze kwegurirwa Imana kubw'ubwiza bwayo hamwe n'icubahiro cayo. Ngomba gusoma muri Habakuki mu gice ca gatatu kuva ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, aho Habakuki yavuze ngo isengesho ry'uwavugishwa n'Imana Habakuki ryaririmbishwa mu ijwi ryitwa shigiyonoti. Uhoraho, numvise inkuru zawe, nabonye igikorwa cawe. Ewe Uhoraho, hembura ico gikorwa cawe hagati muri iyi myaka ukimenyekanishe. Mu burake wame wibuka kugira akagongwe. No muri Luka mutagatifu mu gice ca kabiri murongo wa 46, igice ca kabiri umurongo wa 46 ukabandanya. Haravuga ngo hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero, no kuvuga ngo Mariya na Yozefu babonye Yesu mu rusengero, kuko yari yagumye hari i Yerusalemu yicaye mu bigishwa hagati abumva kandi ababaza. Bamwumvise bose bagatangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo abishura. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwananje, niki catumye tugira urutyo? Urabona twe na so aho twakurondereye tubabaye. Arababaza ati, niki cabateye kundondera? Ntimwari muzi yuko bikwiye ko mba kwa data? Ntibamenya iryo jambo ababwiye. Amanukana nabo aja i Nazareti, yama bumvira. Nyina abika ayo majambo yose mu mutima wiwe. Kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Isi Imana yohezagira ijambo ryayo mu bugingo bwacu, kandi igahezagira ubugingo bwacu ibuhezagije ijambo ryayo, ikatwereka igikorwa cayo co kuri uno musi wa nyuma. Mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Icigwa cacu mu kano kanya ni igikorwa ca Kristo ku musi wa nyuma. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Twisunze isezerano rya kera n'isezerano risha, turashobora kubona yuko Imana buri gihe yamye ikora. Imana buri gihe yamye ikora igikorwa cayo gihwanye na buri gihe c'ishengero hamwe na buri kiringo. Rero dushobora kubona ko igikorwa c'Imana buri gihe kigaragarira mu gihe hamwe no mu kiringo, niho kibonekera ico gikorwa c'Imana. Turafise ibiringo ndwi nk'uko iyingana ryo rifise imisi indwi. Turabona ko kandi bivugwa ko Imana yakoze igikorwa cayo cose mu misi 6, ku musi ugira indwi irarangiza iraruhuka. Rero turabona ko Imana ifise ibiringo ndwi, arivyo ari ica mbere ni ikiringo co kudaharurwa kw'icaha,
ndetse kandi irafise n'intumwa ndwi z'ibiringo, irafise kandi n'ubutumwa ndwi bw'ibiringo. Rero ikiringo ca mbere ni ikiringo co kudaharurwa kw'icaha. Intumwa y'ico kiringo ni Adamu. Ubutumwa nabwo ni ubutumwa bwo kudaharurwa kw'icaha. Ikiringo ca kabiri ni ikiringo c'umutimanama. Intumwa y'ico kiringo ni umuvugishwa Seti, mwana wa Adamu. Ubutumwa nabwo ni ubutumwa bw'umutimanama. Hanyuma turafise ikiringo ca gatatu ari kiringo c'intwaro y'umuntu. Intumwa y'ico kiringo ni umuvugishwa Nowa. Ubutumwa nabwo ni ubutumwa bw'intwaro y'umuntu. Hanyuma turafise ikiringo ca kane ari kiringo c'isezerano. Intumwa y'ico kiringo ni umuvugishwa na sogokuruza Aburahamu. Ubutumwa nabwo ni ubutumwa bw'isezerano. Hanyuma turafise ikiringo ca gatanu ari kiringo c'ivyagezwe. Intumwa ni umuvugishwa Mose. Ubutumwa nabwo ni ubutumwa bw'ivyagezwe. Turafise kandi n'ikiringo ca gatandatu arico kiringo c'ubuntu. Intumwa y'ico kiringo ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Hari nawe yagaragaye ikiringo c'ivyagezwe kigeze kw'iherezo, kiriko kirasobekerana n'ikiringo c'ubuntu ngaho hamwe n'ubukozi bwa Yesu. Ubutumwa nabwo ni ubutumwa bw'ubuntu. Ikiringo c'indwi naco ni ikiringo c'ubwami. Intumwa y'ico kiringo ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Ubutumwa nabwo ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Rero mwumva ingene dufise muri iki gihe ca nyuma, mwumva ingene dufise isezerano ry'ikiringo gishasha. Nyuma y'ikiringo c'ubuntu hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu, hanyuma turafise ikiringo c'ubwami n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Ndetse hariho n'ibihendwi vy'ishengero muri buri kiringo. Buri kiringo kigizwe n'ibihendwi vy'ishengero. Mu yandi majambo, kigizwe n'intumwa ndwi muri buri kimwe mw'ivyo biringo. N'ibihendwi vy'ishengero biri muri buri kiringo. Turafise mu kiringo c'ivyagezwe, turabona yuko intumwa y'indwi y'ico kiringo, intumwa y'indwi yo mu kiringo c'ivyagezwe yabaye umuvugishwa Yohana umubatizi. Hanyuma hagaragaye Yesu ari we uwo yari yateguriye inzira. Yari yavuzwe na Yohana umubatizi yuko azoza inyuma yiwe. None nihe dushobora gushira Yesu? Yesu yashitse aho niho haciye hatangura igihe gishasha, igihe c'ibuye rikomeza ifuruka. Kuko Yohana umubatizi yabaye intumwa y'igihe c'indwi c'ishengero ry'Abaheburayo mu vyagezwe. Ariko aho hariko hasobekerana ikiringo gishasha gisobekerana n'igihe c'ibuye rikomeza ifuruka, aho ubukozi bwa Yesu bwariko burabera. Rero buri ntumwa ya buri gihe yamye ari igikoresho c'Imana, igikoresho ca Kristo kubw'igikorwa gihwanye na buri gihe. Buri gihe dutegereza gutahura ko igikorwa atari ico muntu, ariko n'igikorwa c'Imana, igikorwa ca marayika uhoraho kiriko kirakorwa muri buri gihe, ndetse kandi no muri buri kiringo biciye mu ntumwa y'ico gihe c'ishengero canke y'ico kiringo. Rero dushobora kubona rero ko igikorwa cose ca buri gihe na buri kiringo ari igikorwa c'umuntu umwe rudende, igikorwa c'Imana, marayika uhoraho, marayika w'isezerano. Ariko buri gihe we Imana yamye ikoresha ibiremwa abantu, aribo yashize mu gikorwa cayo, kandi babaye imibiri y'inyama. Iyo Imana muri mpwemu, hariwe marayika w'isezerano, iyo yigaragarijemwo
nuko ishitsa igikorwa cayo gihwanye na buri gihe, ari jambo ryasezeranijwe muri buri gihe ndetse no muri buri kiringo. Iryo jambo ryasezeranijwe mw'ico gihe no mw'ico kiringo rishitswa, risigurwa, rigashitswa na marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, biciye mu kugaragara bafise agaragariye mu ntumwa y'ico gihe. Ico gituma intumwa ihwanye n'igihe canke n'ikiringo biba biyibereye kuba mu bikorwa by'uwayitumye. Ico gituma Yesu yavuga ngo mu bikorwa vya data niho bimbereye kuba. Kandi akaba ameze gute? Ariko arakora igikorwa c'Imana, no kuvuga ngo akareka agakoreshwa n'Imana kugira ngo akore ico gikorwa gihwanye n'ico gihe. Nico gituma Kristo yavuga ko atana kimwe akora vyigeneye, ariko ivyo data abonye akora yavuze ko nawe ari vyo yakora. Ndetse kandi yaravuze ko igikorwa data yamuhaye gukora, ico nico cari igikorwa we yakora. Kandi ku iherezo ry'ubukozi bwiwe yaravuze ngo igikorwa wampaye ngo nkore naragikoze. Bityo harasozegwa igikorwa data yari yamuhaye ngo akore, kandi ico gikorwa carangijwe no kubambwa kwa Kristo ku musaraba w'i Karuvariyo, aho yishize ku ivyaha vyacu, apfa kubw'ivyaha vyacu, nuko yishura ikiguzi c'ubucunguzi. Ni ukuvuga yuko mu gikorwa c'Imana co mu gihe co kuza kwa mbere kwa Kristo, mwitegereze, Imana yari gukura ko ivyaha ikabikura ko abana bose b'Imana, abana b'imfura b'Imana, kandi uwo yari Kristo afata ivyaha vyacu, agapfa kubw'ivyo vyaha, akihindura ubupfa, agapfa, bityo akabidukurako, nuko akabiduhanagura, akabidukurako, akatwogesha amaraso yiwe y'igiciro. Mu gice ca 17 muri Yohana umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga ngo Yesu avuze ivyo arangamiza mw'ijuru ati, Data, igihe kirashitse, shimagiza umwana wawe ngo umwana agushimagize, nk'uko wamuhaye ububasha ku bafise umubiri bose, ngo bamuhaye bose abahe ubugingo budashira. Ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo. Nagushimagije mw'isi, nanosoye igikorwa wampaye gukora. Nanone Data, unshimagizanye nawe, unshimagirishe bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. No kuvuga ngo imbere yuko isi iremwa, nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu b'isi, bari abawe, urabampa, kandi bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose biva kuri wewe, kuko amajambo wampaye nayabahaye, nabo bakayakira, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wewe, bakizera ko ari wewe wantumye. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ariko nsabira abo wampaye, kuko ari abawe, kandi ibyanje byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanje, kandi nashimagijwe muri bo. Rero mwumve ingene ngaha Yesu asenga, akavuga ko igikorwa Imana yamuhaye gukora muri kirya gihe ko yagikoze. Hanyuma ico gikorwa carasozerewe. Ico gikorwa uwo murimo usozerwa n'urupfu rwiwe rwo ku musaraba w'i Karuvariyo, akura ivyaha vy'abari mw'isi. Kristo, mwitegereze, yarahinduwe ku musozi wo guhindurirwako kugira ngo ashobore gukora igikorwa c'ubucunguzi ku musaraba w'i Karuvariyo, kuko ico gikorwa
nticari gushobora gukorwa n'umuntu n'umwe atabanje guhindurwa kugirwa umwana w'Imana. Nico gituma yategerezwa gukora igikorwa, umurimo mu mugambi w'Imana, kandi akagororokera ico gikorwa biciye mu bukozi bwari bugaragarira muri we, ari we yagaragaje ubwo bukozi bwa Mesiya mu gushitswa ko kuza kwa marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu, mu mubiri w'inyama witwa Yesu. Rero turabonye igikorwa ca Kristo hariya mu kuza kwiwe kwa mbere, n'ingene yasozereye ico gikorwa, yarangije ico gikorwa mu rupfu rwiwe hariya ku musaba Karavariyo, atwoza ivyaha byose, yishirako ivyaha vyacu byose, hanyuma arazuka, hanyuma aduga mu ijuru yanesheje. Hanyuma ku munsi wa Pantekoti yamanutse ku bantu 120 muri mpwemu yera, aho niho Kristo yatanguriye kurema ubwoko bushasha, ivyaremwe bishasha. Kristo yatanguye kurema ishengero ryiwe, kuko ishengero ryiwe riza biciye mu kurema kw'Imana, biciye mu kuvuka bwa kabiri kuba muri abo bantu bizera Kristo nk'umukiza wabo, bakamwakira nk'umukiza wabo, bakoze ivyaha vyabo mu maraso ya Kristo, bakaronka na mpwemu yera, bityo bakavuka bwa kabiri, bakaba bafise rero umubiri wa teofaniya, impwemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu, umubiri usa cane n'uno mubiri wacu ariko mu bundi buringanire, umubiri umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo mu buringanire bwa gatandatu, umwe yiyerekeramwo abavugishwa batandukanye bo mw'isezerano rya kera, kandi abavugishwa babonye uwo mubiri wa teofaniya w'Imana, ari wo mubiri wa teofaniya wa Yesu, bavuze ko yari umugabo, no kuvuga umuntu ko mu bundi buringanire. Uwo muntu wo mu bundi buringanire yitwa marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, yitwa kandi Ijambo, yahoranye n'Imana kandi yari Imana, yigize umubiri, aba mu biremwa abantu, amenyekana ku izina rya Yesu. Nico gituma Yesu yashobora kuvuga ati, imbere y'uko Aburahamu abaho ndiho. Ndetse kandi yashobora kuvuga ngo Aburahamu yipfuje kubona umunsi wanje, arawubona aranezerwa, kuko Aburahamu yabonye umunsi w'umwami ushushanirijwe hariya igihe Elohimu, no kuvuga Imana, hari we Yesu Kristo bw'iwe mubiri wa teofaniya, igihe yigereka Aburahamu akigaragaza imbere ya Aburahamu ndetse na Gaburiyeli na Mikaheli, kuko Imana yaremye vy'agahe gato umubiri iwuremera Mikaheli, uwundi wa Gaburiyeli hamwe n'uwundi wayo ubwayo, yireka Aburahamu mwubwo bugisangira na Aburahamu, yaba Elohimu na Gaburiyeli na Mikaheli. Hanyuma bamanutse i Sodomu kugira ngo bahatate kubw'urubanza rwagira ruhazi ibihano, nuko bazana ibihano kuri Sodomu na Gomora. Mw'ijoro bariko baratata, hanyuma mu gatondo mu gaturuturu hamanuka igihano c'Imana kuri Sodomu na Gomora n'ibisagara bihegereye. Rero mwumva ingene byose vyagenze, kandi umwe mw'abo bantu bari kumwe n'Aburahamu yari Yesu Kristo bwiwe, ari we yari mu mubiri we wa teofaniya, hanyuma arigaragaza kuko yafashe umukungugu wo kw'isi, irema umubiri wayo, irema uwundi wa Gaburiyeli n'uwundi w'umumarayika mukuru Mikaheli, hanyuma basangira n'Aburahamu. Ico gituma yanezerewe mu kubona umunsi w'umwami, yarawubonye aranezerwa. Rero mwumve ingene umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kuba ari Imana ubwayo yigize umuntu, Emmanuel, haravyo bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe, yabaye mu mubiri wa teofaniya, iwumaramwo igitigiriro runaka c'amamiliyoni n'amamiliyoni y'imyaka, ntituzi uko ingana. Ndetse yaremeye na Adamu umubiri umeze nk'uko nyene, hanyuma yamye irema imibiri ya teofaniya, iyiremera aba bose bizera Kristo nk'umukiza wacu, bakoze ivyaha vyabo mu maraso ya Kristo.
ubwo nibwo bwoko bw'umubiri aduha twebwe twese umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu. nico gituma iyo umwizera apfuye nta kibazo na kimwe agira, abandanya kubaho kuko afise ubugingo budashira, kuko yavutse bwa kabiri kandi yarose umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. ku munsi wa nyuma naho, ku munsi wa nyuma kristo yavuze ko umuntu yaramwizeye hanyuma akava mu mubiri, murabe uko yatubwiye mu gice ca gatandatu murongo wa 39 na 40 muri Yohana haravuga ngo, kandi cuwa ntamye agomba ngiki, agomba yuko umuvyeyi yampaye byose atagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo, ryari ku munsi wa nyuma. kuko ico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. kandi umunsi wa nyuma ni kimpumbi c'indwi, ari wa munsi wa nyuma imbere y'Imana, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka 1000 kuri twebwe ngaha ku isi. iyo tubwiwe ku minsi ya nyuma tuba turiko tubwirwa ku kimpumbi ca gatanu. ikimpumbi ca gatandatu ni kimpumbi c'indwi. mu minsi ya Yesu gihe yarafise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka hatanguye ikimpumbi ca gatanu. mu yandi majambo hatanguye iminsi ya nyuma, kandi Imana yari iri muri Yesu iriko iraganiriza ibiremwa abantu biciye mu mubiri w'umuntu, kandi Imana yariko irakora marayika w'isezerano biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri Yesu yariko irakora igihugu gihwanye n'ico gihe. hanyuma wova mu guja mu kindi, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yamye akora igihugu ciwe gihwanye na buri gihe mu kurema ubwoko bushasha, kandi ubwo bwoko bushasha ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariryo rironka umubiri wa teofaniya. buri uwugize uwo mubiri w'ibanga w'abizera, nico gituma avukira muri ubwo bwoko bushasha mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. uva mu gihugu mu kindi yamye akora ico gikorwa biciye mu kugaragara kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho biciye muri buri mumarayika ntumwa ari we yamye akoresha, kandi yamye avuga biciye muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe, kandi yamye ahamagara yegeranya abatoranijwe muri buri gihe, ari bo bizeye ubutumwa bwiza bakakira Kristo mukiza wabo, boze ivyaha vyabo mu maraso ya Kristo, kandi barose mpwemu wa Kristo. mu yandi majambo bavukiye mu mubiri w'ibanga wa Kristo, barose ukuvuka bwa kabiri. mu yandi majambo barose umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. barafise umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, nk'uko Adamu yari afise umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu imbere yo kuza ngaha ku isi, hanyuma ngo aronke umubiri w'inyama n'amaraso uw'Imana yamuremeye mu mukungugu wo ku isi. Kristo nawe afise umubiri wa teofaniya, ari nawo yaremeye mu ibintu byose, hanyuma yiremeye umubiri w'inyama mu nda ya Mariya, arema akaremangaho k'ubuzima, ariko kagiye karigwiza akaremangaho kakaza ku kandi, habomaga bityo umubiri wa Yesu wavukiye i Betelehemu mu Yudaya, kandi mw'uwo mubiri habaye marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, kandi biciye muri wo yakoze igikorwa gihwanye n'ico gihe. rero uva mu gihugu mu kindi yamye arema ubwoko bushasha, ivyaremwe bishasha. abanza kubaremera umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. ku munsi wa nyuma naho azoturemera umubiri ufatika uhoraho, uhawe ubwiza, umeze nk'uwiwe, umeze nk'umubiri uhawe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. uko niko rero tuzogira ishusho na kameremere cy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. muri iki gihe ca nyuma rero, igikorwa ca Kristo cyo ku munsi wa nyuma, nk'uko igikorwa ca Kristo mu gihe ca mbere yarari hariya muri Aziya ntoya, kandi ico gikorwa cakozwe na Kristo marayika w'isezerano biciye muri mutagatifu Pawulo. ica kabiri cabereye muri Irene hariya mu Bufaransa mu gihe ca kabiri, ndetse n'ibindi muri buri gihe biciye mu ntumwa ya buri gihe mu kibanza aho Imana yamurungitse. ubu naho rero mu gihe c'indwi Imana yarungitse marayika ntumwa w'indwi Revera William Branham, iramukoresha mu gikorwa gihwanye n'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, ivuga biciye muri we. yarahamagaye iregeranya abatoranijwe b'Imana bo mw'ico gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga muri Amerika ya ruguru. ubu naho Yesu Kristo muri mpwemu yera, ari we marayika w'isezerano, yarayiyunguruje muri Amerika Latine na Karayibe. kubera iki?
kugira ngo ahakorere igikorwa cyo ku munsi wa nyuma. Igikorwa cyo ku munsi wa nyuma gihwanye n'igihe cy'ibiruko bizimfuruka. Nico gituma Amerika Latine na Karayibe ari kibanza aho igihe cy'ibiruko bizimfuruka gihindukira ukuri mu biremwa abantu. Nico gituma Amerika Latine na Karayibe ari ibuye rikomeza imfuruka muri iki gihe cya nyuma, aho Yesu Kristo akorera igikorwa ciwe gihwanye no munsi wa nyuma. Kubw'ivyo rero Amerika Latine na Karayibe nibuye rikomeze imfuruka nk'ikibanza ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho Yesu Kristo akora igikorwa ciwe gihwanye n'igihe cy'ibiruko bizimfuruka, kandi agasozerera ishengero ryiwe mw'ico gikorwa. Kandi nico gituma marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ari we Yesu Kristo bwiwe mubiri we wa Teofaniya, Yesu Kristo bwiwe muri mpwemu yera. Nico gituma yavuze ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ivyeshu gice ca 22 umurongo wa 16 n'ivyeshu gice ca 22 umurongo wa 6 haravuga ngo kandi umwami, reka turabe, arambarira atayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri. Kandi umwami niyo mana igera impwemu z'abavugishwa nayo. Ni zande impwemu z'abavugishwa n'iz'Imana? Izo mpwemu za Teofaniya n'iz'Imana. Kandi umwami niyo mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Ninde yatumye? Ni marayika wiwe ntumwa. Uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo yarongetswe kuri Yohana intumwa, ni impwemu y'umuvugishwa n'Imana. N'umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu wiyeretse Yohana, kuko yari yarungitswe na Yesu Kristo kugira ngo amuhishurire, amuhe ukuguhishurirwa kw'ivyeshure Yohana, abihe Yohana. Mu vyeshure igice ca mbere umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu haravuga ngo uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana, ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Nibiciye muri nde yarungikiyemwo ukuguhishurirwa kose kw'ivyeshure Yohana? Nibiciye muri marayika wiwe, biciye muri no mpwemu y'umuvugishwa, biciye muri uno muntu wo mu buringanire bwa gatandatu, ari we yahishuriye Yohana bino bintu byose. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ariko aratubwira kuri uno mumarayika ku rupapuro rw'amajana 301 n'amajana 303, amajana 301, amajana 302 n'amajana 326 mu gitabo c'imatanije yavuze uku gukurikira. Duhere ku rupapuro rw'amajana 301 haravuga ngo mwihweze neza, mu gihe aho Imana yari igiye gucungura abantu b'imbere y'umwuzure yarungitse inkukuma. Uyu yabaye Nowa, kuko inkukuma ishushanya umuvugishwa. Umuvugishwa ashushanywa, agereranywa n'inkukuma. Igihe yafata ingingo yo gucungura Isirayeli, naho nyene yarungitse inkukuma. Iyo nkukuma yari inde? Mose. Mbega we ntiwizera ko igihe Yohana yari ari mu kizinga ca Patimo, ntiwizera ko buno butumwa bwari ubutumwa butunganye cyane kugeza ubwo n'umumarayika atari gushobora kubwizera? Rero umumarayika ni intumwa, ariko uba wari uzi yuko ijya ntumwa yaramuvugishwa? Uravyizera? Reka turabe ko ari ivyo. Turabe mu vyahishwe igice ca 22:9 kugira ngo turabe ko atari inkukuma. We yari umumarayika, intumwa, ariko yaramuvugishwa n'Imana. Wahishure Yohana mu mwuzuro, kijya gitabo c'ivyahishuro Yohana. Turabe ico Yohana yabonye. Ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera.
maze kubyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ibyo ngira ndamusenge. Nawe marayika arambarira atoyasigaho, nta muvugishwa w'ukuri azokwemera gusengwa canke intumwa n'imwe. Ariko yamubwiye gute? Ndumugura na mugenzi wawe, kandi na mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bariyusenga. Ivyahishuwe 22 murongo w'umunani n'uw'icenda. Amosi igice cya 3 murongo w'indwi haravuga ngo kuko umwami uhora ataca azokora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Abashumba b'Imana bavugishwa n'Imana, Imana yita abavugishwa nayo ibita abashumba. Uno mumarayika rero ni umushumba mugenzi wa Yohana hamwe n'uwabitondera n'uwabavugishwa n'Imana bose. Kubera iki? Kuko ari umuvugishwa. Rero haravuga ngo kino gitabo rero cari igitabo c'ingirakamaro cyane kandi n'ijambo ry'Imana. Mwirinde cyane iyo ijambo ry'Imana rihishuwe ritegerezwa kuzanwa n'umuvugishwa, kuko uwo niwe gusa ijambo ry'Imana rishikako. Uva mu kiringo uja mu kindi, uva no mu gihe uja mu kindi, ijambo ry'Imana ryaje biciye muri nde? Mu bavugishwa n'Imana. N'intumwa bigishwa ba Yesu Kristo nabo barabavugishwa. Nico gituma dufise ubuvugishwa bwa mutagatifu Petero hamwe n'ubuvugishwa bwa mutagatifu Pawulo. Babaye intumwa, abigishwa n'abavugishwa. Rero uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo ni umuvugishwa, niko tubwirwa na Revera William Branham inkukuma. Kandi namba ari inkukuma, nuko rero itegerezwa kuza iguruka mu bukozi bwayo muri iki gihe ca nyuma, kugira ngo ikora igikorwa c'Imana gihwanye n'umunsi wa nyuma. Kandi marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, azomukoresha muri iki gihe ca nyuma. Ku rupapuro rw'326 agace ka nyuma karavuga ngo Mose azoba ari uwo muntu nyene. Dufise ivyo nyene mu vyahishuwe igice ca 22 murongo w'umunani. Kandi ivyo dufise mu vyahishuwe 22 murongo w'umunani ni marayika uwo mwami Yesu Kristo, umwe Yohana intumwa yashaka gusenga. Kandi Mose azoba ari uwo muntu nyene, niko tubwiwe na mwene data Branham. Havuze ngo ivyo nyene turabifise mu vyahishuwe 22 umurongo w'umunani. Dufise nde? Dufise Mose ngaho mu vyahishuwe igice ca 22 umurongo w'umunani, ndetse turafise na Eliya, ndetse turafise n'ubukozi bwa Yesu bugaragariye ngaho nyene. Kuko marayika w'umwami Yesu Kristo ni umuvugishwa n'Imana, kandi namba ari umuvugishwa, nuko rero ategerezwa kuba ari mu gikorwa c'Imana gihwanye n'iki gihe ca nyuma. Kuko intumwa y'igihe ca mbere yabaye Pawulo, iya kabiri yabaye Irene, iya gatatu Martin, iya kane Colombe, iya gatanu Luther, iya gatandatu Wesley, iyindwi nayo Revera William Branham. None nihe dushira marayika w'umwami Yesu Kristo ariwe muvugishwa yarungitswe na Kristo kugira ngo ashinge nta ibi bintu byose bitegerezwa ko aho vuba ku munsi wa nyuma? Dutegerezwa kumushira mu gihe cibuye rikomeze furuka. Kandi biciye mwo muvugishwa, Imana izobira kiragaragaza ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu, bwa Yesu mu ncuro ya kabiri. Bityo rero Imana, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, uhoraho ubwiwe wakoze ho ciye uva mu gihe uja mu kindi muri kahise, uva no mu kiringo uja mu kindi muri kahise, azoba ari karakora igikorwa ciwe gihwanye n'igihe ciwe rikomeze furuka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Ni kuvuga igikorwa ciwe gihwanye n'ikiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami, biciye muri marayika w'intumwa, n'igikorwa ciwe gihwanye n'igihe ciwe rikomeze furuka, arico igihe gihoraho. Bityo igikorwa ca Kristo ku munsi wa nyuma kizoba kigaragariye ngaha ku mumbe w'isi, kandi ab'Imana bazokumva ijwi ry'Imana mu gihe ciwe rikomeze furuka. Mu vyahishuwe igice ca 4 umurongo wa mbere haravuga ngo duguze hano ndakwereke ibigiye kubaho hanyuma
yibi. Kristo nk'iriciro rirenga ry'inzamba niwe ahamagarira kuduga hehe mu gihe cy'irigwa z'imfuruka hazoba ari karagaragarira muri marayika w'uwe ntumwa, kandi biciye muri marayika w'uwe ntumwa azoba ari karatumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi azoba ari karakora biciye muri marayika w'uwe ntumwa igikorwa ca Kristo cyo ku munsi wa nyuma, igikorwa ca Kristo cyo mu kimpumbi c'indwi hamwe n'ikiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami n'igihe cibuye rigumye imfuruka. Nico gituma Yohana intumwa yashatse gusengwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, kuko yabonye uku kugaragara kose kwa Kristo muri marayika w'uwe ntumwa, yabonye marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ahagaragariye muri marayika w'uwe ntumwa akora igikorwa ca Kristo gihwanye n'umunsi wa nyuma n'igihe c'ibiruka bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Kandi biciye mwene mumarayika niho yumviye ibintu byose bitegerezwa kuba, kuko uwo niwe mumarayika aza afise uguhishurirwa kw'Imana ko kuri uno munsi wa nyuma, kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, no kugira ngo abe igikoresho ca Kristo mu gikorwa ca Yesu Kristo cyo ku munsi wa nyuma. Ariko no mumarayika si umwami Yesu Kristo, no mumarayika ni uwacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, uwo kuri uno munsi wa nyuma azoba hari abaye mu muri w'ibanga wa Kristo, kandi azoba ari karakoreshwa na Yesu Kristo na marayika w'isezerano mu gikorwa ca Kristo, mu gikorwa cyo ku munsi wa nyuma. Kandi kubera ko igikorwa ca Kristo buri gihe cyashikijwe muri buri gihe gishikirizwa mu kibanza categekanijwe n'Imana, igikorwa ca Kristo cyo ku munsi wa nyuma, igikorwa ciwe kibera muri Amerika Latine na Karayibe, aharungika marayika w'uwe ntumwa, agakoresha marayika w'uwe ntumwa kugira ngo ahamagara yegeranye abatoranijwe bose n'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa buca irya nino kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Nico gituma Imana yaduhaye ijambo ryayo ryo muri iki gihe ca nyuma, kuko ibyo byose biriko bibera mu gikorwa ca Kristo cyo ku munsi wa nyuma, mu gihe c'ibiruka bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Kandi yaratwunguye ubwenge, iduha n'umutima wo gutahura bino vyanditswe bihwanye n'uno munsi wa nyuma hamwe n'igikorwa ca Kristo cyo ku munsi wa nyuma. Ubwa mbere ntibyashobora gutahurwa, ntibyashobora kumvikana bino vyanditswe, kuko byari bimatanijwe bidomwe ikimenyetso kugeza muri iki gihe ca nyuma. Muri iki gihe cihereza umuvugishwa Daniyeli mu gice ca 12 mu gitabo ciwe yashatse gutahura, haravuga mu gice ca 12 murongo wa mbere ukabandanya, haravuga ngo maze ico gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarariye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditse mu gitabo azorokoka. Ni ukuvuga ngo umuntu wese azoba yanditse mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Ni ukuvuga ngo hazorokoka 144 by'Abaheburayo muri iki gihe ca nyuma. Kandi benshi bo bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurira ubugingo budashira, abandi bikangurira ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Mu banyamahanga, mu ishengero ry'abanyamahanga hazozuka hakanguke muri iki gihe ca nyuma ku munsi wa nyuma, mu gikorwa ca Kristo cyo ku munsi wa nyuma hazozuka abatorejwe n'Imana bose bo mu ishengero rya Yesu Kristo, abizera Kristo bose bakiriye Kristo mukiza wabo, bogije ivyaha vyabo mu maraso ya Kristo, barose mpwemu yera mu gihe bemerewe kubamwo. Imibiri yabo y'inyama yarapfuye bazozuka ku munsi wa nyuma, arico kimpumbi c'indwi mu kiringo c'ubwami hamwe n'igihe cibuye rigumye imfuruka mu gikorwa ca Kristo co ku munsi wa nyuma. Hanyuma hazozuka kandi n'ibihumbi 144 by'Abaheburayo abazopfa mu kaburo gakomeye nk'abamaratiri, ariko akaburo gakomeye karangiye bazozuka kugira ngo babeho mu nganje y'imyaka igihumbi ya Kristo.
hanyuma nyuma y'inganji y'imyaka igihumbi hazoba habaye umuzuko, hazoba umuzuko wo muri rusange ku bandi bose batazutse imbere mu muzuko wa mbere, kugira ngo bacige urubanza. Bazozuka, bamwe bazozuka bazukire ubugingo budashira, abandi bazukire gutsindwa n'urubanza, ni ukuvuga ngo baterwe mu itara ry'umuriro, aho bazohonywa mu mubiri, mu mpwemu no mu bugingo. Abandi bikangurire ubumaramara n'ibiteterwa bitazoshira, kandi abagize ubwenge bazokayangana nko gukayangana ko mu itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Nuko rero wewe Daniyeli, gumiza ayo majambo muri ntibate, umatanije ashara igitabo cavyo, udome ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo. Guhishurwa kose kwazanwe n'umuvugishwa Daniyeli kugira ngo gushitswe ku munsi wa nyuma mu gihe ca nyuma. Uko guhishurirwa kwaradomwe ikimenyetso niko Imana yabwiye umuvugishwa Daniyeli kugeza ryari? Kugeza mu gihe ca nyuma. Niho benshi bazoserangura muri ico, kandi ubwenge buzogwira. Maze jewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, uwundi ku yo hakurya. Abo bantu babiri, umwe hakuno uwundi hakurya, ni Mikaheli na Gaburiyeli. Umwe abaza wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi. Uwo muntu ni Kristo, umubiri wa Teofaniya, ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, mpwemu yera. Kuko mpwemu yera ni uwo muntu, uwo mugabo yambaye impuzu zera. Muri Ezekiyeli igice c'icenda, umugabo yambaye impuzu zera afise n'icupa rya wino ku itako ryiwe, ni mpwemu yera. Kuko mpwemu yera ni uno muntu wo mu buringanire bwa gatandatu, yitwa marayika w'uhoraho canke marayika w'isezerano. Mbona wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi, amanika ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso yatunga mu ijuru. Numva arahira ibihe bitazoshira, yuko bizomara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, ni ukuvuga imyaka 3 n'igice. Igihe ni umwaka, ibihe ni imyaka 2 yindi. Tuyiteranije ko n'uwo mwaka wa mbere ni imyaka 3, igice cy'igihe ni amezi 6, ni ukuvuga ni imyaka 3 n'igice. Bizomara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara guca ubwoko bwera umunywenywe, ivyo byose bizoba bishitse. Ndavyumva ariko sinabitahura. Nja ndabaza nti, databuja, ikizoherukira ibindi muri ivyo ni kihe? Aranyishura ati, gire Daniyeli, kuko ayo majambo arakabanga, amatanishije shashara, idomwe w'ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo. Benshi bazotunganywa, bezwe, bavugutigwe. Kandi biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, no kuronka mpwemu yera, turezwa tukavugutigwa n'amaraso y'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Ariko ku banyakibi bo yabavuze ko iki? Ariko abanyakibi bazoshikara gukora ikibi, kandi nta numwe mu banyakibi azobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Abagize ubwenge n'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu bihe bitandukanye, uva mu gihugu mu kindi, aribo amazina yabo yanditse mu gitabo cy'umwagazi w'intama muhereye ku visi itarashirwaho imfatiro. Kandi iyo bumvise ukuvuga k'ubutumwa bwiza, ubugingo buruguruka imitima no gutahura, bagatahura ko bakeneye Kristo nk'umukiza wabo, kugira ngo akureho ibyaha byabo, bakamwakira nk'umukiza wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka mpwemu wa Kristo, nuko bagaheza bakezwa, bagaharizwa na Kristo, bagashirwa mu mubiri wanga wa Kristo mu gihe bemerewe kubamwo. Bityo bakaronka umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Ku munsi wa nyuma naho bazoronka umubiri ufatika uhoraho, uwo Kristo yasezeranye, asezerana n'umwe wese muri mwebwe na jewe kandi. Rero dushobora kubona
ko abagize ubwenge bazotahura. None abagize ubwenge bo ku munsi wa nyuma barihe? Turi hano umugwi umwe ngaha mu gisagara ca Victoria muri Republika ya Mexique, no mu bibanza bitandukanye biri muri Republika ya Mexique, no mu bibanza bitandukanye biri muri Caraïbe, aho ijwi rya Kristo n'igikorwa ca Kristo ku munsi wa nyuma biriko birabera. Hariho n'abandi kandi bagiye muri Amerika ya ruguru no mu bindi bihugu, aho naho nyene ubutumwa buzobashikira. Igikorwa ca Kristo cyo ku munsi wa nyuma n'ijambo rya Kristo ryo ku munsi wa nyuma. Twebwe rero kuri uno munsi wa nyuma turi mu gikorwa ca Kristo gihwanye n'umunsi wa nyuma, mu gihe cy'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Igikorwa ca Kristo ku munsi wa nyuma turabonye ikibanza kizoberamwo. Ico kibanza ni ikihe? Ni Amerika Latine na Caraïbe. Twabonye abantu ico gikorwa kizoberamwo mu banyamerika Latine na Caraïbe, kandi twabonye n'ubutumwa Kristo azoba ari karaduha tubwira biciye muri marayika we ntumwa. Ni ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa buvugaho kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ubwo nibwo butumwa bw'ijwi ry'inzamba canke inzamba ya nyuma, ubuhamagara bukegeranya batojwe n'Imana bose, kuko byaravuzwe na Yesu atazotuma abamarayika biwe n'ijwi ry'inzamba bakoranirize hamwe abatoranijwe. Rero dushobora kubona kino gikorwa cyose cya Kristo ku munsi wa nyuma, kandi turashobora kukibona tukakibona mu byasezeranijwe n'Imana ko bizoba kuri uno munsi wa nyuma. Kuba ariko yubaka ingoro y'imishengero ryiwe ahera ha cane h'ingoro ya Salomo n'ingoro ya Mose hari haherereye iburengerazuba, no kuvuga ngo hari mu gice cy'iburengero. N'ingoro y'umujyi ya Kristo yatanguriye mu buseruko, ubu ahera ha cane. Mbega ariko ahubaka he Kristo ni burengerazuba, hariho Amerika Latine na Caraïbe. Ico gituma turi ahera ha cane h'ingoro y'umujyi y'umukundi wacu umwami Yesu Kristo, mu gikorwa ca Kristo co ku munsi wa nyuma. Twashizwe mu gice ciza c'ingoro y'umujyi ya Kristo, mu muri w'ibanga wa Kristo, mu gikorwa ca Kristo ku munsi wa nyuma. Turi abantu bahiriwe cane. Abenshi mu ntumwa zo mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga ndetse no mu batoranijwe bo mu bihendwe bipfuje kubaho muri iki gihe, mu gihe cy'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, mu gikorwa ca Kristo co ku munsi wa nyuma. Ariko twebwe ni twebwe twahawe iryo bakwe, hariryo dukenguruka n'ubugingo bwacu bwose, kandi turashimira Imana kuba yaratwemereye kubaho ku munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Caraïbe. Nubwo hariho bamwe bageye mu bindi bibanza mu bindi bihugu, ariko nabo nyene ubutumwa buzobashikako. Kuri jewe ryari bakora ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya, ndabashingira intahe y'igikorwa ca Kristo ku munsi wa nyuma, arico twamaze kubona neza mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cibuye rikomeze furuka hamwe no mu kibanza c'abanyamerika Latine na Caraïbe. Mu bantu b'abanyamerika Latine, abanyamerika Latine na Caraïbe dufise ihigwe rikomeye cane ata gihugu na kimwe gishobora kugira, canke umugabane n'umwe canke umuntu n'umwe. Dufise ihigwe ryo kuba mu gikorwa ca Kristo ku munsi wa nyuma, no kuba igikorwa ca Kristo c'ivyaremwe bishasha ivyo ariko ararema uva mu gihugu mu kindi. Ubu rero ni twebwe twahawe igice ca nyuma, aho tugiye kuronka umubiri uhawe ubwiza kandi uhoraho umeze nk'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ivyo nivyo gwaruka, abakuze, abasaza ndetse n'abana. Abo bose amazina yabo yanditswe hehe? Mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Igikorwa co muri iki gihe ca nyuma kuri abo bantu ni igikorwa co ku munsi wa nyuma, igikorwa co mu gihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kandi ico ni igikorwa ca Kristo marayika w'isezerano muri iki gihe ca nyuma, biciye muri marayika wiwe ntumwa mu gihe c'ibireko bizifuruka. Cewe Yesu
ntamye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero ibyahishuriwe Yohana 22:16. Yesu imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi vuba huzure igitigiri c'abaterejwe n'Imana mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gikorwa ca Kristo co ku musi wa nyuma, kandi vuba abapfuye bizera Kristo bose bazuke bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima duhindurwe twese duheze tugire ishusho n'akameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, hanyuma tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru mu rugo rwa data wo mu ijuru mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ni byiza si Imana yabandanya kubahezagira mwese, Imana ibarinde kandi ndongera gusigana hamwe natwe Revera Miguel Biremudas Marine kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice cyacu muri kano kanya, kandi se Imana yobakoresha cyane mu gikorwa cayo, kandi se yobandanya yongera abantu benshi mu gikorwa cayo gikorerwa ngaha mu gisagara ca Victoria, haba muri runo rushengero ndetse no mu zindi shengero Imana ifise ngaha mu gisagara ca Victoria, kandi se mwonezerwa muhimbaza Imana mukorera Imana muri iki kibanza ciza cane mweguriye Imana. Imana ibahezagire kandi barinde mwese.